Bonjour, bonsoir, bivanye n'umwanya kurako video karibu kandi cane kuri channel yanje ya YouTube bitwa Claire Akigeme. Bon, channel yanje gusa ni channel ya twese. Aho tuganira ko cane ku bintu na développement personnel. Développement personnel ni une valeur qui me tient tellement à cœur. Mbona yuko abantu benshi tukwiye kwisangira. Ico umwe azi abwire uyundi, atari gushira hasi uyundi ariko ico kubaka uyundi. Alors que vu que éducation na développement personnel est une vie très liée, uyu munsi kandi nifuje ko tuganira ku bijyanye na education. Bon, nkuko narabivuze ndi muri Allemagne, niho ndiko ndabaneza amashuri yanje n'undi buzima bundi. Rero vu que kandi ikibazo abantu benshi akunda kumbaza Claire bigenda gute uri umunyeshuri hiyo ugira ngo uronke ishure canke mu Budagi umuntu yarahabaye n'ahantu hameze gute, nizihe tips tricks woha abantu bashaka kuza kwiga aho hantu canke gupostira bigenda gute, hakenerwa iki. I was like, let me just come here and talk about it. Ntaco bitwaye sivyo, kandi abwira ivyo nzi ivyo ntazi, I don't know, ariko ushaka kubisiga hano muri ikibazo ufise gisiga hano muri commentaire, hama après why not regarder recherche hama kankwishura. So let's go. Ikibazo ca mbere rero umuntu ashaka kwibaza mu Budagi hameze gute, ku muntu atahazi ahumva just sur la télé canke mu ma news online canke ahari hose Ubudagi niyo kimeze gute. Umuntu ava mu Burundi aje mu Budagi, vraiment ça sans se mentir ni ibihugu bibiri bitandukanye. Haba kuri two tuva muri education, haba kuri ukuntu structure ya education hano imeze, ukuntu biga, uburyo bigamwo, hamwe n'ukuntu umwana cyangwa umunyeshuri bamuha les instruments nécessaires kugira ngo ashobore kwidevelopa agere aho ashaka kugera, right? So umunyeshuri mushasha aje hano ashaka kwitega iki? Vraiment intégration sinavuga ko igoye ariko isaba ingufu nyinshi par rapport, siba papa hari nahonze, ariko par rapport y'ingufu umuntu akoresha mu Burundi ils sont the same. Kuko hano deja uje muri société ifise structure yayo isangije ico kimenye mu Burundi. Do ana hano tegeza kwiga ururimi kugira ngo witegre. C'est vrai hari abashaka kuvuga ngo ururimi rwose ushaka kwiga, nivyo ururimi rwose uragwiga uruse ku mutima kandi kubuzi n'akamaro rugufitiye, bien sûr utegeza kugwiga. Rero navuga yuko ururimi ufise vraiment iyo courage yo kugwiga uragwiga ukarumenya. Niho yo kwicongereza, right? Ariko abantu bose ntibafise don yo kumenya indimi n'ingoga, ariko uwari wese ashizemo courage arumenya akagwiga. Hama ica kabiri ni igihugu kirimo aba étudiants internationaux benshi, really ico cyo nakibonye. Ushaka kubura umuntu muri Afrika, ariko papa kubura muri classe urimo, ushaka kuba uri wenyine uvuye nko muri South Africa canke muri partie runaka ya Afrika, ariko niga kusanga vraiment ari juste des Allemands qui sont là-bas, ni bali mélanger kandi ikintu ciza d'un côté shaboneka yuko ari yugiha ni yugiha en tout cas opportunité ku muntu wese avyifuza kandi afise ibisabwa baramuha opportunité akiga, right? Rero kandi novuga yuko système éducatif iri strength cyane, ariko nitandukanye cyane na strength mu Kidage, mu Kifaransa bavuga strength abaje Kidage ariko nitandukanye cyane na système y'u Burundi. Hano naho yiteza kuvuga ngo unge accès à l'université, teza kwa warashoboye gutora examen ya leta iguha accès aux études supérieures. Nuko hano bayita abitur, hamwe abitur ushobora kugira bachelor degree bisanzwe, hamkagira na master degree. Ariko hano kandi barafavoriza ibintu bijanye na formation. Niga benshi vraiment abadaki, en tout cas abadaki maze kuganira nabo, plus de la majorité benshi bakora des formations. Niga ke usanga bakora babaja muri université, akuko bwana formation baza agaciro cane gose. Yego ariko je nje kuvuga kuvyo nzi, okay, kuvyo jewe naplayinze nkaronka. So uri umuntu mushasha urashatse kwiga ngaha mu Budagi, ikintu ca mbere no gukonseya andikira ambassade. Andika ambassade ubwira ati jewe ni exemple je ni XY shakuza mu Budagi nkeneye iki, ubabwire profile yawe.
aho n'igihe ushatse kuronka des renseignements ziri clair et net. Ariko kandi ushobora no kubaza uyundi wabigenje gute, right? So jewe uko nabigenje rero nagiye online ndondera ishuri nifuza ku kintu nifuza kwigamo. Nanibagiye kandi ikindi cya gatatu nanibagiye nuko mu Budagi hano ama university menshi muri rusange aba ari free. Nta ari free complètement ari kuri amafaranga make cyane papo yani ma university cyangwa n'ibindi bihugu biri ngaha aux alentours kuvyo munumva. Sinizeyo ariko kuvyo numva hano mu Budagi bari vraiment très peu. Niyo mpamvu kandi mva ko abanyeshuri benshi b'international kuza kwiga hano babiboroheye kuko bazi yuko bashaka kuprofita iyo ntuze ya kukuntu bashaka bariha amafaranga makeya. So ushaka kwiga rero urabigenza gute? Online urondere ishure wifuza muri ville wifuza, hari the link canke hari database nyinshi hano ushaka kujako kugira ngo ushobore ku applyinga. Hariho yitwa DAAD mu Congereza I guess ya. Iyo iriko ama information menshi cyane. So umaze kuronka ishure wifuza, umaze kuronka ville wifuza, ukavuga ati jewe shaka kwiga XY muri ville XY. Ico kintu ca mbere. Hama ugashobora zone bigisha mu Congereza, bigisha mu Kidagi. Bigisha mu Congereza c'est sûr que uteza kuba ufise certificat zekana yuko uzi Congereza. I guess uragenda gukora examen, hariho izo ni nyinshi uzikeneye muri commentaire dushaka kuzivuga ko hamusho umva ngiyavuge ku muntu ashaka kwiga iki mu Congereza. Hama karondera programme yiwe arabe ko averifye yuko iri mu Congereza ihari. Ariko mu Congereza akenshi usanga bafise ama critères ari agoye kuko c'est logique abenshi bazi Congereza kuko ngo baze kuga mu Kidagi kugira ngo bahe place bose ntibikunda. Donc ushashaho des critères kugira ngo uzuzuza ari azoronka ikibanza. Hama ufise examen watuye examen ufise urupapuro iyo ni ikintu ca mbere. Hama ikindi bagusaba kwishuri ushaka kwapplyinga kwishuri na ma diplome yawe ubufise ama bulletin baragusaba. Hama na passeport inize bagusaba. Hama ukarungika, habakwemera kurungika online, habakwemera yuko abandi bakubwira yuko uteza kurungika par poste yuri mu gihugu. Hama ukarungika bakarunga amadokima yawe, hama bakayasesinga babonye yuko ubibereye ishuri rirose. Hama bachelor degree, hama master degree, I guess the same thing. Ego ariko formation mbeho n'ibindi si muri circuit kw'ishure ariko mba na formation n'ishuri ariko sico kimwe naho bafise ukuntu ba applyinga kwabo. So wanose ishure rero ushaka kuja muri ambassade ubigenza gute? Ambassade urasaba appointment online. Uri umurundi ngomba kuja muri Kenya ngomba kuja muri Kenya gusabayo interview ya visa. Ariko ico gihe nuko baba bamaze kuronka amadokima yose akwiye, hari liste iri kuri site web ya ambassade ukeneye kugira kuzuza ivyo bisabwa vyose, hama ukabishira muri file imwe, hama ukagenda muri ambassade. En plus ufise na appointment wagwa confirmation appointment. Rero liste y'ivyo ukenera abariki nibuka neza. Icambere bagusaba ni passeport avec des photos zitarenze amezi atandatu urazifotoje kuko ushaka guhindura, ushaka kwisa tatuage, ushaka kugira inzobe, ushaka kwirabura. Donc nimaka aya mafoto ase agerageze gusa nuko usa ubu akifoto kuri passeport. I guess tumusha konse ifoto wakonse passeport cy'imyaka nk'itanu imyaka 5 uteza guhinduka quand même. Ariko uto dufoto nuko ngo baba confirme byo kuri kariwe. Hama itakira gusaba ni formulaire wujuje yo gusaba visa. Iyo na formulaire uyisanga forcément en ligne kuri site web yabo. Hama ko warujuje ivyo gusaba ugiye hehe, ugiye kwikiki, bimeze gute, byose biri kugenda uruduza byose. Hama itakira tubagusaba ni ishure itemeza yuko motif ugiye muri ico gihugu cabo. Donc muri kaya yacu ko turavuga ni ishure. Hama iyo shure bashaka gusaba admission letter yo ari mu Congereza, cyangwa gusaba Zulassung. Kidagabwa Zulassung ya
uyifise kaba bumva bariko n'ikidodo cabo en tout cas lettre d'admission mwese murazi ukuntu ziba zimeze hama rero tubagusaba ni assurance nivuga hano ukuntu bimeze dès que uhonyoje kirenge ngaha kuri migi guteza ko ufise assurance c'est obligatoire obligé iyo assurance rero isaba en ligne hama bariho ama conditions n'ama terms and conditions gose uyujuje bakaguha iyo assurance hari ama assurance y'abanyeshure hari n'ama assurance muri rusangi ya public rero iyo umunyeshure bako yizimbutse akenshi abasaba y'abanyeshure hama kidaca gusaba baca gusaba ubushobozi icekana ko ufise ubushobozi leta notre cas no mu Budagi bagusaba ko ufise compte bloqué bagusaba compte bloqué hariko amafaranga agira ku 12,000 z'amayero à mon époque c'est 12,000 ubu sinzi ko baradugije navyo ushaka kuja kuraba neza hama 12,000 niyo bagusaba ngo konti yundi muntu yagutije no ubu ni systeme nshasha nibaza ko aciye imyaka nkinga bitanguye bagusaba wewe konti yawe ko amazina yawe bikini bikimba ni compte bloqué umurasha kwisigura ikindi gihe umubikeneye navyo nyine mubishenga muri commentaire hama 12,000 wifise mu papuro kicemeza ko ufise compte bloqué hama ikindi bagusaba ni aho uzoba igipapuro cemeza ko ufise ahantu uzoba ariko iyo umunyeshure akenshi babisonga mu Budagi wewe kuronka inzu akenshi barahuheka vraiment damoka ntayo wasavye ariko nene wifise urayitanga hama ikindi bagusaba ni ama preuve y'ururimi uzi nyimba yogiye kwiga mu Congereza uteza kutwa nanye preuve y'ururimi rw'icongereza uzobiga mu Kidagi uragenda twaye lettre yuko uzi kuvuga no kwandika ikidagi hama ikindi bagusaba fees za interview dans mon cas c'était environ 75 €. Je sais quoi muri imisi baba ano $75 ndiko baba baradugije ibe base bifise rero cugenda muri interview ariko ndafise liste hano ndaza kuraba neza yuko ivyo navuze ari ivyo nshobora gukora indi video ariko nivyo muri sangi nivyo vraiment akenshi ufise ama document akwiye nta vyinshi bagusaba vraiment hama uhejeje urumvise appointment yawe ugenda ufise lettre yuko ufise appointment wara printinze hama ugenda muri kuri gate ya ambassade ukadodora ukawagira hey it's me, it's your girl, I'm here mume visa yanje ariko ari ahantu we sha sinababwira bira hey interview en tout cas c'est autre chose ariko ça dépend du monde ça dépend nuko umuntu aba yiyumva uragenda ugezeyo baguha nimero yawe hama baguhamagara kuri bafite kutagira mu Gifaransa caranyize baguhamagara bagugezeko hama ukagenda kwaza ibibazo c'est normal kwaza ibibazo hama ukishura maze kwishura bashaka gusaba passport yawe ukayisigarana hama uhejeje ushaka kugira bati so umva hari kuri ukuntu bigenda ukuntu passport yawe uzoyisubirana ibyo ni apart n'utundi details nyine navyo dushaka kubivuga mubikeneye mushenga muri commentaire hama uhejeje ukarindira hama cigihe ushaka kuronka lettre kugira ati visa yawe wayibuze ushaka lettre kugira bati congratulations waronse visa yawe twifurije kubizogenda neza muri kazoza nuko rero ndababwiye muri rusangi hama mushaka detail mushana muri commentaire ikibazo mwishe muri commentaire ariko nivyo nabwiye ko muri rusangi vraiment Ubudagi ni igihugu ciza vraiment uri umuntu ufise endurance usobaze ko intango iragoye sinabesha intango iragoye kuja ahantu bakubwiye ibintu ntumve na A ntumve na B ukaja ahantu ugasoma ntutahure na A ntutahure na B ugiye gusoma ntumenye ngo ukurabisha amaso bien sûr n'ibiriko ariko ko ibyo dusoma hano akenshi cyo kimwe ino haba ibintu byinshi bitandukanye ntumenya n'ibyo ari byo ntumenye ibiribwa ntumenye ibigiriki ntumenye kumerera nabi ntumenye kumera nabi nuko mu misi mbere biragoye ariko muri rusange vraiment c'est un pays plein d'opportunités nyinshi zigufasha kugira des contacts
kumva ngo babwiye ko aba international benshi kugira des contacts kugira des experiences kugira experience nziza guhanura abanyafrika ku I mean ni byinshi vraiment ni heza barakanya nk'ahandi ariko tuvuga yuko vraiment ça vaut la peine ushoboye kubikora ushoboye kuba wahagera ça vaut la peine vraiment ama sacrifice c'est vrai uragira ama sacrifice menshi ariko byagenda neza nk'uko hanine byogenze neza ariko nuko rero so merci beaucoup share muri commentaire ibibazo byanyu detail mushaka kumenya I'm here for you iyi ni platform yo kuganira ko ivyo tuzi tubihanahane vraiment nta kabaya nta gaso ego so merci beaucoup subscribe like share nuko bavuga yeah so peace